Reka mbaramutse mbifurize umunsi mwiza ndetse ndabifurize n'imirimo myiza n'iterambere rusange kuri twese. Uko biri kose aho buri hose uba wifuza yuko mugenzi wawe ashobora gutera imbere, ariko nimba utaragira kuri urwo rugero rwo kwifuriza mugenzi wawe neza, mbega bigende gute? Uno munsi inkuru yazindutse ijya ku rubuga rwa Natasha Ngendabanka nkuko yanditse ati tenda wema wende zako. Natasha Ngendabanka tumuzi nk'umwe mu baririmvyikazi bamaze gufasha benshi batandukanye, ushizemwe abaririmbyi ndetse ushizemwe n'abatishoboye, ushizemwe n'abandi batandukanye ndetse na team Natasha amaze gufasha benshi cyane. Kuno munsi utirevye yari bimeze gute? Ni inkuru yari imaze iminsi ica cyane kuri Star TV 257 iyo umusore yitwa Frank. Uno munsi yagiriwe ibakwe ryo kwicarana na Natasha Ngendabanka aho wari umunezero udasanzwe muri Club de Lac Tanganyika. Yanditse amajambo ati tenda wema wende zako, yavuze make ashoboka. Naho tutagiriwe ibakwe nka Star TV kugira dushobore kumuronka Natasha kugira tubushobore kumukoresha ikiganiro, twavuganye na manager wa Natasha Ngendabanka tubwira ati uno munsi nibishobora gukunda ko mumukoresha ikiganiro. Natasha Ngendabanka ntago ameze neza, ntago yiyumva neza ku buryo yokora ikiganiro, ariko uno musore Frank twamuherekeje musiga hajya anye kuri Hotel Club de Lac amaturi igendera nkuko tutari kwemerewe gukoresha ikiganiro Natasha Ngendabanka. Ariko uko biri kose wari umunezero udasanzwe kuri Star TV, kuko gukora ikintu kikaronka inyungu canye kikaronka ico twokwita benefice mu rurimi rw'igifaransa. Wakoze ikintu ariko urabonye yuko cyashitaho wari wifuza gushika. Frank kuri no munsi agiye guhindura ubuzima aho yahora akora muri cafetaria ngaho mu Kinama kuri Sembazire. Kuri Sembazire niho yari asanzwe akorera imirimo yo gukora muri cafetaria, ariko no munsi yagiriwe ibakwe ryo kwicarana na Natasha Ngendabanka ndetse baranasangira agafanta. Vyari bibereye ijisho kuri Club de Lac Tanganyika aho twavuze ati Imana ishimwe cyane, Imana ifise ayitangira, na cyane ko hari benshi bagiye barakomanta baravuga ati Imana ifise inzira nyinshi ishobora guheramwo umuntu ikintu. Starboy wakoze ikiganiro umamenga nivyo gufyina kuri uwo muhungu Frank, hari uko biri kose bivye amatunda, uko biri kose bigenze neza. Reka rero tumushimire Natasha Ngendabanka aho uri hose wubahwe. Ukoze hari benshi bifuza kubikora ariko bikabananira gushitsa bivanye n'uburyo buke baba bafise, cyangwa ugasanga bikabananira gushitsa bivanye n'umutima baba bafise, kuko si bose bafite umutima nk'uwo gutanga. Reka rero tumwifurize ibikorwa vyiza Frank hagiye gukora bize bimugendere neza cyane, na cyane yuko Natasha Ngendabanka ari we la boss la patriote yavuze ati ngiye kuguha akazi kazagutunga n'umuryango wawe, uzabaho wishimye, uzabaho unezerewe. Akazi ko gufyeta mu kwaha nako wari waje usaba na Kamutama ka Frojo niwe agakora, nta wundi apana wewe. Ariko wewe genda kurangira akazi kawe kazagutunga wewe n'umuryango wawe. Bisigura yuko Frank naho yorongora agakobita moya mbira akaronka umwana kamutunga n'umuryango wiwe na madami ndetse Frank raburongore, urumva yuko naho uzorongorwa kwita mwambe amahera nyene uzokwama waronsa makagutunga n'umuryango wawe. Reka rero tuvuga ati Imana ishimwe cyane, Imana itanga hageze. Hari naho usanga Frank yaramaze imyaka n'imyaka asaba arabe ko yoronka akazi ariko arakaronse. Ntihagira umuntu azokwihebura, bavuga ati ntutanga Imana kwihebura kuko umunsi we wawe ugeze ubugeze. Natasha Ngendabanka tera imbere. Frank ibana misosi ya mu Club de Lac ugiye kuvyibuha, ugiye kuzana amatama ibisusu byose ugiye kuvyibuha. Ni la patriote Natasha Ngendabanka abandanya gukora vyiza cyane na cyane yigaragaza muri binaberi, afasha abamenyesha makuru bakajabuka ndetse bakava mu gihugu cy'u Burundi. Twibukanye yuko ata muntu w'umuririmbyi cyangwa umusare w'u Burundi amaze gukora ico kintu, ufata abajournaliste akabarihira indege itike vyose akaba ari we yimenya, akabakora mu gihugu cy'u Burundi akabatwara mu kindi gihugu. Ariko no munsi niwe muririmbyi amaze kubikora. Nta numwe yabwiye ati dufashe kugira dushobore kurihira abaanye
niwe yabikoze avuga ati reka ndabajane kugira muserukire Uburundi nk'abamenyesha makuru mu higanwa ngiyemo muri High People, aho bari bagiye mu gihugu ca Uganda, bagiye bari kumwe na Ami Pro na Edison ndayahoze hamwe na Kivudo ndetse na DJ Rafan, ari kumwe n'abasango barinda ubuzima bwiwe umutekano wiwe babiri. Bisigura yuko akanoti kahagire kari kenshi cyane, ariko ni kugira yerekana urukundo, yerekane yuko hari ico ashoboye, yerekane ko hari ico afashije abandi canke arushije abandi. Ariko tworonka abaririmbyi bose bavuga ati bakaja muri competition nkiyi, naho hari benshi bagiye barabipinga ati Natasha ivyo bintu wapi. Ariko mu gihe ubonye umuririmbyi nkawe akoze ibintu basi utakunze, nawe ukora vyiza, nawe turabe kugira tuje muri competition yo gutanga ubuzi kugira abantu bose babashomeri baronka ubuzi. Nimba Natasha akoze ikinya karonka agahereza akazi Frank, nawe ukora iyindi, nawe ukora ikindi gikorwa, nawe uvuga ati Natasha haya akazi Frank, reka nanje ndabo wundi musore adafise icyo ariko arakora nanje ndamuhereza akazi. Tugabanya amajambo kugira iterambere ribe kuri twese, siko none? Iyi ni Star TV ibandanya kubazana amakuru atandukanye. Navuze ati ino ni inkuru ntegerezwa gushikana ku musozero nkabazanira. Natasha uri hose wubawe, ndetse n'abakozi bawe bubahwa aho bari hose, na Frank tumwifuriza imigisha myiza muri ako kazi. Nimba arongora zane madami Frank, zana madami, urumva ko ari akazi kazogutunga n'umuryango wawe, utangure kwibaruka amahasa ubushuri tububone, kuko urumva ako kanoti tazagakoza ibintu bibi, uzagakoza ibintu vyiza. Madami hajya gumenyene ibintu bimera fresh, inyuma nyene bigenda fresh, ndetse n'imbere bigenda fresh. Uko biri kose avuga ati fasha warafashijwe kubera twese turi ngaha kubera twafashijwe. Imana ibahezagire abakunzi ba Star TV ndetse na Natasha Ngendabanka. Bye bye, ciao ciao, umunsi mwiza n'ibihe vyiza.